Mwaramutse no musi nakuraba video y'umushinga mateka yagiye imuyinga atangura kugira abanyagihugu ngo imbona kazoza 2040 2060 ngo ni ya taranto cyangwa taranta ngo yo muri Bibiliya Matayo 25 ibintu nk'ivyo njani yumvira ukuntu abadede bakoresha Bibiliya birenze. D'abord je nuva ko harimwo hypocrisie, harimwo uburyarya. Abadede tuvugisha ukuri nta bintu vy'Imana bakora. Unakora ntakoresha impaka, bakoresha inguvu, bakoresha ikinyeshamba, bijya bintu naho bihuriye na Christianite na gatoyi. Bo hanyuma ugasanga ujya ngo nabunyone yari pastori uzeye neva n'abakapatiri wa mugabo ntuze n'abakamusenyeri nyambari ndabirebe mugabo bakaba ariko barajyana koma. Et puis Bibiliya burya n'ikintu kimeze nk'ibahari nk'inyanja, gupfa gufata ntuze ikintu kimuka gikoresha ijambo rimwe utaze muri contexte usanga ryatakaje sens. Uyisomye usanga n'amajambo ari contradictoire kubera iki imwe yose ifise akamaro muri contexte yayo. Kuvuga ngo mbona kazo n'igitaranto d'abord byo kugora abanyagihugu basigurira itaranta n'igiki exactement abantu mumbwire kya kintu ujya mugani w'itaranta n'ubusigura iki. Eske ni talent no kuvuga no umuntu Imana yahaye ubushobozi hanyuma ntiyabukoresha. Eske ni ikintu kimeze nk'amafaranga money, umuntu bahaye amafaranga ntayacururisha? We don't know. Itaranta ntushobora kugisigura umunyagihugu hariye muyinga akenye imvutano. Donc ivyo uvuga byose umenga uri guca umugani. Et puis ujye wari umugani yari realite. Mu vy'ukuri yavuze ati reka ndabacire umugani. Hariho umuntu dore ntivyabaye n'umugani na Yesu avuga ko ari umugani. None wowe uri gufata ko iyo mbona kazoza yanyu nayo kumure n'umugani. Urumva yuko mu bisanzwe usanga uri kuravuga ibintu bidafite sense iyo kuragomba gukoresha Bibiliya mu bintu vya politike. Politike igihugu cy'u Burundi ni laïque, ntabwo ari igihugu gihagaze kuri religion kujya ku bihugu vyo mu Barabu nk'akarorero. D'ailleurs nkabona he kuvugisha imuyinga hari umugabo umuntu abonyera mu Islam nabonye ari kuvuga yambaye agakofera kamuyinga turazikoramo abamizimo batari bake. So ibyo bintu byo gukoresha Bibiliya je nibaza ko ari gusinziriza abanyagihugu nta sanse bifise. Abantu no kugira ibintu pratique. Bibiliya yanditswe hareze imyaka irenga ibihumbi etilise z'ya histoire ziri mu Bibiliya hareze imyaka ishikibumbi 3 zimwe ahantu muri territoire tutanazi uko biri kose tameze nk'Uburundi n'ubwo Burundi nabwo ni Edeni. None ivyo bintu vyoba vyarabaye hoho ibintu vyabaye hareze imyaka bihumbi 2000 bika mu gihugu ca Israel cyangwa muri kajya gace bifise valeur yihe ku Murundi wuno musi? Biri applicable gute ku Murundi ari mu Kayanza ari karavuga amazi mamatara mifumbire misukari makayeri n'inywere mpa ibarabara imiti ndagwaye ivyo bintu vyabaye kuri Moses kuri Abrahamu muri Egypte bimufitiye valeur iyihe? Ushaka connection iyihe? Nayo doye kuri ku stade mu Kimigane muvuga ibintu nk'ivyo je mbona umenga igihugu nico gituma gisubira inyuma kirongowe. Okay, mugira umunsi mwiza, sigomba gutukana no munsi.